wavuze ati rero uravye Burundi aho bwavuye agahise kari kabi mugabo twagasezereye ubu two turagerageza kubaka twiyubaka natwe ni hehe ubona Uburundi bwejo cyane cyane dans le contexte yo ko ubu tuboneka mu makungu turi muri ayo mantuze wavuze ayo ma regional economic communities kandi urumva turafite mwege muduserukira muri kuri on the continental level ego what do you see for Burundi imbere ni heza kandi imbere neza cyane now tuba twaca mu ngorane ingorane ntizamaho tuzozivamo mugabo reka ndakubwira okay tugomba gukura amaboko mu mpuzu ego kuko kugira ngo badusonere mu makungu tugomba twe kwisonera ego kandi tukakundana tukagira urunani nk'abarundi iyo turi hamwe twubahana dukundana urumva rero ubunye ikintu cya mbere ngomba gukorera ko cyane cyane nuko abarundi dukundana tuve mu bintu vy'inzigo tuve muri kahise turabe imbere tuve mu bintu vya vengeance kuko hariho ako kantu ko kwihora kamaho ntazi akareka agakoko naga toxic trait toxic ego kandi tukirirwa muri past listen the past you can't do anything about it yarabaye ni past yes but you surely can do something about the future so dukundane twubahane umenye yuko ni nk'urugo rw'umuntu igihugu ni nk'urugo rw'umuntu iyo urugo rwawe rurimo amatati hagati y'umugabo n'umugore hanze ntibagusonera natwe Burundi hari amatati hagati y'abarundi nta muntu azodusonera nico gituma tugomba uko bigenze kose kwama tuganira tugira dialogue kuko umukuru w'ibigwa bivuga turabukunduke muri bibazo byacu nta murundi arutuwundi twese turangana kandi naho tuzoshirana naho kuba kangana ugwara kano ka Burundi tuvuga ngo ni birometero kare bingahe tuzobibana mu ngahanye mu ni wacu yego ngo united we are stronger yes exactly divided we fall apart mwaramutse canke mwiriwe mwese bivanye naho muturaba muri kwisi yose ukaba wumva uri mu Kirundi uri muri diaspora karibu turabahaye ikaze muri ca kiganiro mumenyereye my life my journey rero murabona no munsi ko twahinduye set si iwanje muri jardin murazi gituma nukubera mfise umutumire adasanzwe ngaha namusanze reka tumuramutse ego bon après-midi monsieur l'ambassadeur bon après-midi ego akoze kudutumira ego urakoze cyane nawe kubona wafasha kanya turazi ko bitoroshe murazi ko hari inama nyinshi muri no misi turi mu ndwi yahariwe komesa ego kaba wari ufite abashitsi benshi mugabo nanje wampaye akanya gato ego rero karibu kuri kino kiganiro hama bumvise ndaguhamagaye ambassadeur mugabo izina ntaryo bazi bigire rero ariko baraturaba murakoze cyane nitwa mu byukuri Frédéric GATERETSE Ngoga ni gake abarundi baronka amazina abiri gucyo bakurikirana mugabo Gateretse ni izina rya famille yanje ego bavuga ngo Gateretse ni mani gano n'umuyaga ego okay hanyuma Ngoga ni izina bampaye koko ndi umuntu afite ingoga nyinshi ego umva ni Frédéric GATERETSE Ngoga nkana vukinga hano i Bujumbura ego afite imyaka 45 ego nuko mvuka mu muryango w'abana turi batandatu nkaba ngira kane urumva turabahungu babiri n'abakobwa bane umva ni umuryango munini kera abavyeyi mo mu myaka yahera ntibatinya kuvyara umuryango ngo kwagura umuryango munini ego ni byiza rero ko bamenye uwuriwe ego
urubatse uri umupapa w'abana bangahe? Murakoze cyane ndubatse nkaba n'umupapa w'umukobwa umwe yitwa Keza Kimana Keza yego nubatse mu 2009 jina madamu wanje twaba tuzanye kuva dufite imyaka 7. Yewe gayi biraryoshe cyane. Yego me hari abo twahora twita ngo high school sweethearts, mwemwe ntimwari gashike no muri high school, mwari abana bato. Mwahujijwe n'abavyeyi banyu bari bazinanye? Yego abavyeyi bacu bahuriye muri Ethiopia. Yego papa wanje yakora muri Ethiopia ico gihe na papa wa Karine madamu wanje nawe bakorana muri United Nations Economic Commission for Africa, UNECA. Papa wa madamu wanje yari mu economist, na hanyuma nanje papa wanje akaba ari mu interprete. Rero duhurira muri Ethiopia, hanyuma nyine abana barakunda. Amamama turasuye guhurira mu Faransa, aho twari twagiye kwiga muri high school. We yaba Lyon nanje nkaba Nantes. Hanyuma tutangura kuganira, umunsi umwe ndamubwira nti mbega uza gutemberana. Yego. Hanyuma usanga umugore arinda araza kundamutsa. Hanyuma mu nyuma twagiye kwiga muri Amerika, tugiye muri Etats-Unis, hanyuma turakundana nyine amatubaka. Urumva ni histoire iryoshe y'abantu bari bazinanye kuva kera mu bwana. Yego. Hama kandi n'ivyo bihugu bitandukanye Imana yashatse ko muza murahuriramwo, biraryoshe. Yego. Imana yashatse ko turahuriramwo kandi bavuga ngo Imana ishakanirije ntaho bitandukanye. Yego, urumva dufise n'amateka yacu ku madamu wanje afise papa wewe w'umunyarwanda. Hanyuma mama we akaba mu kazi mu Cankuzo. Ico gihe papa we baje baza mu Burundi, ntibaje bari nk'impunzi. Uwo baje mu Kirundo muri komine Bwambarango. Bwambarango. Baje mu Kirundo ico gihe barabami bacu ibihugu byombi bashaka gufashanya. Amara umwami akaronka nk'abantu baje gufasha umwami w'i Burundi. Baje rero baza gufashanya hamwe nuko baje mu Burundi. Imiryango yabo niko yashitse ino. Rero kwashitse hano. Ariko arico nakubwiye nuko navuze ko navukiye ngahe Bujumbura, ariko mu by'ukuri papa wanje avuka Imageyo aha muri Birari, mu misozi ngaha. Mama nawe akavuka Inyarusange muri mu ntara ya Gitega. Yego, urumva mugabo wavukiye rero Bujumbura. Navukiye Bujumbura, navukiye Bujumbura. Hari mu mwaka wa 1979. Navukiye ngahe Bujumbura aha muri clinique. Yego navukiye umwana navukiye mu gapusipus kabisa. Yego, rero urumva ko waba ngaha mugabo imbere yuko umuhurira n'uwo mwubakanye, wahamaze wavuye ngaha mu Burundi bwa mbere uja mu gihugu cyo hanze. Hari warungana gute? Nibaza ko nari imyaka 5 kuko ico gihe papa yagiye gukorera New York muri Amerika, muri Nations Unies. Hanyuma tuva hano turagenda muri 1985. Tugenda muri Amerika, ariko tugeze muri Amerika rero ko twarize muri systeme y'Igifaransa, biratugora umwaka wa mbere tuja kwiga muri Canada. Turagira umwaka Quebec muri Canada, hanyuma mugabo mu nyuma turasubira New York. Hanyuma ariko mama wanje acafata avuga ati je shaka gutaha i Burundi. Hama turataha i Burundi, hanyuma nkaba mfise imyaka 10. Naragwaye, nagize vyandi abana bagwara nyene bakagira nagize kyste maxillaire.
hanyuma ico gihe mama arafata ingingo yuko bankora mu Bubirigi canja mu Bubirigi ngiye mu Bubirigi canja muri interne afite 10 ans mama sigayo ndi jenyene hama nabagize umwaka mu Bubirigi hama ndasondagaruka mu Burundi urumva ndi umuntu yamiye ugenda wama uri kura voyage ukiri muto cyane si abana menshi bashobora kuba bazi ibihugu byo hanze bakira abana rero ngaha mu Burundi hari ishure particulièrement aho wize ngaha mu Burundi ego cyane ngaha mu Burundi nize kuri école indépendante okay nize kuri école indépendante ariko naragize na lycée international gatoyi nize kuri école indépendante ndiga kuri lycée international aho hose ndibuka n'umwana mutoyi ndakunda umuvuzo umwe ca gitoki barindira ko gisha kirekire ama bakagikaranga mu mavuta ndi umwana muto nakunda umuvuzo isombe cyane amara nahora twari umukozi yakoreye muhira yitwa Fulgence ndamukunda cyane gose hanyuma yahora mperekeza ku ishuri kuko nagenda n'amaguru kuba hafi ntambwira ni Fulgence nizere ko saa 6 nataha habera mu nzu n'isombe ego nkaba cyari gihe cyiza igihugu cyacu n'igihugu cy'amata n'ubuki kandi kiryoshe wanashaka n'iby'amoko nibwo bwa mbere nagiye kwimenya ndibuka sinzi ikintu cyabaye beka yari nkaga n'amarangara hanyuma muri 1988 ego hanyuma numva bariko barabivuga je sinarinzi n'icyo ndi sinzi ku bwoko bwanje hanyuma musi mwe tuko turasangira ku meza na mama nabo tuvukana Fulgence wangu nakubwira dukunda cyane gose araza kuduserva hama ndamaze Fulgence byari numvise mbe uwugira iki wewe hama Fulgence ambe ati papa n'umuhutu atari ku mama n'umututsikazi cyambye ati ahubwo papa n'umututsi mama n'umutukazi namwe no hinduka ndabaza abantu mbe twe turi iki twebwe kuko ntabwo nsenzeresha n'amacambere yangu murabana yo amayango murabana n'icyo kintu gihambaye ati mugabo ushaka kumenya icuri cy'ubwoko cyangwa sinubwoko washaka ati murabatutsi ati mugabo acara komeza arasigurira aravuga ati mu by'ukuri Burundi nta moko ahari kuko kwitwa umuhutu yarakazi ukora kwitwa umututsi iri kwera uragira inka ukundi inka yari statut social kuba umutwa waraba proteri urayibona rero waruzi mbega yuko societe yari igabuye ku buryo buri muntu yari afise aho yibona canke aho ari kuko nta bantu bangana hamarore classe sociale ikindi kintu abarundi batazi kandi shaka abajene bamenya uno munsi niyo ariko aravuga nk'ivyo by'amoko bagomba kumenya yuko mu Burundi washaka no mu Rwanda nta tufise amafamille amoko niyo moko yacu twese les familles kandi muri chaque famille harimo abahutu harimo abatutsi harimo n'abatwa kubera nakazi umuntu yakora nka jewe famille yanje twe turabenengwe siko mama mubandakazi siko ugiye kuraba muri iyo miryango udusanga muri pourcentage ya chaque cyo bita abahutu abatutsi n'abacanka abatwa ibyo bintu by'amoko mu Burundi ntibigira sense na gatoyi washaka no mu Rwanda no muri Kongo hose ni ibintu gusa abakoroni baraje baratuvanga baraducanga hanyuma badushiramo inzankano natwe tukamenya kwikingira yego turabikurikiza je rero nakumenyeye kuri Twitter kuko kuri Twitter urakunda kuvuga cyane message zinisa abantu muri kano karere message z'amahoro uwo muntu ucusanga twese tuguma tumurabira hafi turaba ivyo message utanga nyene nibikorwa vyawe urakunda kubivuga nagomba rero utubwire ukora akazi nyabaki ubu murakoze cyane ubu unye nkora muri Africaine muri département ya paix sécurité affaires politiques nkabandi
un conseiller senior ou le commissaire pour la paix et la sécurité. Il est en charge du partenariat. Du partenariat. Mazeyo plus de 16 ans. Wow, namabanga akomeye cyane wakoze muri ivyo bihugu byo hanze wotujana muri parcours yawe ya carrière diplomatique. Ego mu byukuri novuga yuko nkiheza amashuri naheje muri Etats-Unis nize ku University of Pennsylvania ndiga Harvard hama na Suffolk University. Oh, vuze Harvard. Mwumvise ambassadeur Fred is a Harvard alumni. Yeah. Yes. Hanyuma nkiheza amashuri nari intéressé rwose n'ibya paix sécurité en général. Hanyuma cyandonka akazi muri société yitwa Transecure. Muri société Transecure yari société ikonseya les entreprises zigiye kwambisa muri Afrika ku bintu by'amahoro n'umutekano. Cyamba rero an analyst. Hanyuma mu nyuma haraza iyindi société yitwa iJet. Yes. Nayo nyene igira la même chose. Batanga des conseils pour les entreprises qui veulent investir en Afrique. Ouais. Hanyuma ndatangura ndi junior analyst. Hama ndaba vuba ndaba senior analyst. Non, ndaba analyst. Hanyuma vuba ndaba senior analyst. Jusqu'à mba regional manager for Africa. Wow. C'est 25 ans, je pense. Oh my word! A very young, you know, very young professional. Yeah, very young professional with so much ambition and so much life. Then mu nyuma umunsi umwe ndasaba stage gukora muri Africaine muri biro ya Africaine à New York. Hama ndakora stage puis ndatangura kumenya les Nations Unies comment l'Union africaine le monde multilatéral. Ndakurimenya. And then après ça kinasura mu kazi kanje nyene ndakomeza hamaje beaucoup travailler sur la Somalie. Hanyuma umunsi umwe ndagira barantumira kuri plateau ya Voice of America. Kugira ikiganiro n'umugabo witwa Shaka Sali. Ndiko ndavuga ingwane zo muri Somalia. Hanyuma sinzi umuntu yandavye ndiko ndavuga ukuntu ndabitahura n'ibyo byose. Hanyuma uyu muntu yari umurundi yitwaga Nicolas Bwakira. Yari tavyashengeye yari ambassadeur Nicolas Bwakira yakoze nawe nyene muri diplomatie cyane gose. Imana mwakire il avait fait tout ça carrière muri Nations Unies. Hanyuma rero ben nundo abanyafrika bariko barakorana ico gihe bariko barashaho mission de l'Union africaine pour la Somalie. Baranyumviriza baravuga ati wewe ushaka kuvuga ibya Somalia ati ntiwoza tugakorana kugira ngo uze kudufasha. Baramagara ariko ico gihe nari nashatse kugira iyindi maîtrise muri Georgetown University kandi nemeje ko nka acceptance. Rero uyu munsi ndavyibuka nka ikete ya acceptance yo muri Georgetown nako kazi rero byashafatiye ambaha dishwa. Hanyuma rero ariko turavuga nti kanje muri Afrika ngerageze noneho après 6 mois byanse cengarukira. By then wari ufite citizenship y'umunyamerika wari na just nigeze donc citizenship y'Amerika. Okay. Ahubwo Imana ishimwe kuko urabona abantu ko bavuga ngo wari guca ugaruka umva nari mfise residency. Okay. Ariko nta citizenship nari bwaronka. Hanyuma rero hari muri 2009 janvier 2009 ndibuka ko Barack Obama ari karahira. Hanyuma rero ndafata indege. By the way, ikitangaje nuko nari I was namely Africans for Barack Obama when he was campaigning. Yeah, okay. Washington. You are a man of so many hats. So many hats. So many hats. And then chanja rero muri Somalia. Ico gihe akazi nari njejwe. Karakazi ko gushakisha makuru kugira ngo muri bitwi ya counter terrorism. Hanyuma baita mission analysis cell. Okay. Naenda yowe nkaba n'umu advisor kuri Bwakira nyene. Hanyuma rero nja muri peacekeeping. Mvuye muri peacekeeping en 2014. Bacha abantu makuba le chef de la division prévention des conflits.
et de l'alerte rapide, early warning. Yes. Head of division for conflict prevention early warning muri peace and security department. Okay. Umva nagize peacekeeping ngira conflict prevention hanyuma rero duhinduye structure chanja muri partnerships. So umva nagize the whole cycle ya Yes. Okay. Ndumva ni kariyere y'abantu novuga ko ari bimene kuko je numva atari kariyeri isanzwe cyane cyane ku muntu azi what it entails. Diplomacy n'umuntu umudiplomate canke kuko urumva wari umu expert muri ivyo bihugu vya Somali n'abantu bafise ethique bagenderako cyane cyane kuba bamaze kuba exposed on an international level kandi nayo mapost ntiyari amapost mato mato urumva no kuvuga ko warabira hafi ibintu vya politique y'ibihugu vya Afrika cyane gose kandi I think that at the heart nazo kundi a peacemaker. Yes. And diplomacy it's the art of saying to you to go to hell, but when you feel like you want to go there. Me, I always thought urumuntu ndakubonye ushobora kunkonvenka anything through clear communication. Yes. Urumva tubwire amatu y'umu diplomate amwama. First and foremost, atuyambere y'umu diplomate ni a good listener. Ugomba kumviriza. Ego. A good researcher. Umuntu ari curious. Umuntu agomba kuba ari driven by certain values. Because at the end of the day, we want to advance peace. Umuntu afise le contact facile. Networking. Umuntu atari awkward. Negotiator. Good negotiator. Umuntu novuga akunda abantu kuko kugira we a good diplomat ugomba kuba umuntu wese muhuye. Ego. Ugomba finding how to connect with them. Ego. How with electra huye bazandarira kuri hehe. Ego. Kamberuti nabaye South Africa. You know what, I've been to Santon. Ego. To Cape Town. Ego niho conversation ziba sparked. Exactly. Mukaroha muhuri. Ego. Nico kintu cyambere. But most importantly, a good diplomat is a humble person. Yes. He knows that he doesn't know everything. Wow. Kaba humble. Oh, by the way, a good diplomat is also a kind person. Yes, true. Kuko arazi yuko kuri isi twese turi ingenzi. Ego. Kandi an excellent diplomat, you know. Oh, you have to have the gift of the gab. Have you ever heard the gift of the gab? No. Gift of the gab ni kuvuga. Ego. We're sure we're communicating in clear terms. With any audience. Ikindi again, yambaye como diplomat. Ni kuvuga more than one language. Yes, true. Very useful in this world of nowadays. Yeah. Kubera urumva barabizera nk'ubu wowe urumva wari umaze kuba uri muri Amerika uragiye muri Somali peut-être abasomali bavuga urundi rurimi utegereza novuga kwiadapta facilement kandi vuba hama nugo rurimi nyine ukoreshe. Nukuvuga yuko ugomba kuvuga Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili. Uvuga indimi zingahe gaga ambassadeur Fred? Uvuga zine. Okay, which ones? So Kirundi, Swahili ndakivuga ndachumba cyane gose kandi ndakivuga noneho. Sasa musite tukwa tunakiongea. Tunaongea Swahili. Naho wari kuri independent warachumba mu matwi kigo. Independent twari hafi yo muri cité. Iyo mubwiza. Okay. No Swahili. Kandi ndashaka no kwankuraje abarundi kuvuga Swahili. Kuko to East African community. Of course English, fluent in English, mu Gifaransa, cyo kimwe. Adopted by the AU? Swahili adopted by the AU. It's an official language. Yes. Official language AU. Ega ni Kirundi ni Kirundi gikomeye. Ngaha muri aka karere uvuga Kirundi
muri Kongo barakumva yego mu Rwanda barakumva yego donc urumva natwe ahubwo je mpora numva umenga ntiduteze imbere ikirimi cyacu cyane gose ikindi kiri très riche je ndibuka turi abana bato twiga ku ishuri twariga utwatuzo sinzi ko namwe matwize mu ndimburo hari indimburo ni urumva twatura yego urumva rero yego ndavuga indimi nyinshi yego ivyo byose n'amato none wovuga ko umudiplomate nécessairement ateza kuba umupoliticien bitandukaniye well non ugomba kuba ufise un minimum de connaissance politique yego la science politique yego kuko navuze il faut vraiment connaître un minimum quoi les interprétations internationales comment ça fonctionne ahubwo nyene wari kuravuga ayo ma université wiziki wispecialise muki alors on fait deux maîtrises d'abord les sciences politiques on fait maîtrise de l'administration publique OK on fait maîtrise de paix et sécurité OK d'ailleurs on dit qu'on a des thèses iyo maîtrise ya yindi OK la thèse qu'on ndakorera ko c'est comment recréer l'état après une guerre civile OK et donc je suis en train de faire une comparaison entre le Burundi où on a eu l'accord d'Arusha, le Rwanda après le génocide contre tous et puis la Somalie, un pays qui essaie de connaître sa descendre après, rébellion, il y a terrorisme, il y a Al-Shabaab. C'est une qu'on recrée l'État. Muri Somalia rero uyo urahagiye mugabo uvuga uti vyanse na kare zocasubirayo wahamaze igihe kingana iki muri ayo mabanga imyaka 8 Oh, you ended up staying for 8 years. Ended up staying for 8 years. And where is your family during that time? Were you married yet? No. Ah, okay. I'm not married. My wife and daughter bari Nairobi. Okay. Bachazi Nairobi. That's where you based your family home. Yes. Nairobi. Hanyuma canja muri Somalia washaka nashikiwe n'ivyago muri 2013. Le 21 septembre 2013, j'étais à Nairobi. Nairobi Westgate Mall. Hachaba attaque terroriste. Oh, twaravyumvise mu makuru. Makuru namazeyo amasaha 10 n'inyegeje. Baduteye. Bashaka ndafise n'inkovu ngaho iravye. Oh, I was wondering the scar. Ego, urumva ico gihe rero igitangaje nuko nari nanditse raporo mwaka avant mvuga ko bazotera aho hantu. Oh, kubera wewe wavuze ko early warning. Early warning exactly. Nari nabivuze. Murabikoreramwo urumva. Nabikoreramwo nari nabonye amasinye yuko ashaka kwatera twatwanse information. Ariko rero uyu munsi nagiye guhura na parlementaire b'Abasomali. Udusangire tuganire kuko mu kazi k'umudiplomate rimwe yego birakenegwa ariko ngiyeyo dai washaka yari anniversaire madame wanje mugo madame wanje yagiye muri mission yagiye nibutse yagiye Kampala ubundi muri Westgate ntwara umukobwa wanje natwara mu bibo wanje yego uyu munsi ndabwira umushoferi nti oya uyu munsi nagende mama waramukumbuye nagende gutegera nyine zambona numva ikintu gituritse yari grande babateye rero bayiteye ico gihe nibajije yuko yoba ari ngira nk'abasuma mugabo mu mutwe wanje avuga nti cyane baravuze kuko baraba training on active shooting and yes security protocols ndabimenya hanyuma ndavuga ni karabaye how did you react no naciye umva harimo chaos abantu bari kwarirukanka it's either people freeze or flee yes or flight yes they always have to have a reaction exactly ama jewe nisohotse nari muri restaurant twa Art Cafe nisohotse cankutana nabo ba terrorist oh my word bacha dutondeka batubwira ngo nivyo rero uboneka cyane aho nako ndakunda n'amaraso batubwira ko kandi urumva
byari ibintu bibaye mwese atanumwe aviteguriye baca baratubwira bati ngo tuvuge igisabisho cy'ugira apfe bacita shahada ni muri Islam je nanje cyabwiye nje simvuga igisabisho cy'ufa kuko ndi mu katolika. Bari bambaye gute? Bari bambaye vya bitambara mutababona mu maso. Uya turabona mu maso bari bambaye gusa nyene bitambara basa masasu anye na Kalashnikov baravuga ko bagira batwice batusaba ko tubavuga igisabisho c'abagira bapfe. Je ndavuga nti jewe ndi mu katolika vy'Abayisilamu ntavyonzi bagira abandase sinzi umuntu yateye grenade muri supermarket yari akote baca biruka muri supermarket. Yani nyene umunsi utaragera hamaje ndagenda kwinyegeza mu mangazini yaho ahantu hari mangazini ndahamara nahamaze ndibaza naziko nahamaze nk'amasaha 11 yewe gaye yego kinyegeje kandi aho naninegeje harimo n'abadamu benshi twagiye hamwe bose bafise ubwoba tuzi kwagira bahaturire batwike mugabo tugira amahigwe jewe ndafata amatelefone y'abadamu ndandikira abantu twatuzanye bari mu bintu by'umutekano ndabwira nti ndaha kandi niba amenya ko nkora mu misomo ati noneho bamfashe bunyica ahubwo wocuba target neza yego hama rero bacaza kundondera barampa na code ni episode ya masse cyane gose mu buzima eva ivyo vyagushikiye muri Somalia mu nyuma yaho byaciye bigenda gute? Mu nyuma rero maze kuva muri when I was rescued ariko narose PTSD what they call it post traumatic syndrome, right? Yeah. Ugiye abantu baciye mu bibazo bigoye bararonka trauma mugabo ntibamenye yuko ntamenye how to deal with it. Yes. So je naronse rero trauma canje muri Amerika nasavye 2 semaines ndaja kwivuza yego abantu baciye mu bibazo ni ngomba ko baja nkantuze baja mu bintu vya therapy kenshi washaka ngaha mu Burundi ndabona umenga abantu bose akeneye therapy ko kwera ibibazo twagiye turacamo hama ingwano mugabo wewe ingwano ngaha ntayo wigeze we experience amasasu cagihe ca 93 nari ngaha mu 93 wari umwana ariko nato nari ngaha mu 93 ahubwo ndagutera inkuru 1993 nari umwana twaba muri Rohero 2 aho hantu twaba muri Rohero 2 inzu yacu yari ifatanye n'inzu ya directeur de campagne wa president Dadaye yego hanyuma ico gihe ndi umwana nakunda politike cyane nari no muri pro nabashaka ne bagire kutubara mu Rwanda kwikira ipro nako kuvya imitsi gihe mugabo umunsi umwe ndabona Dadaye aje kuri chez voisin yego hanyuma ndagendayo hanyuma hariho mon oncle yitwa Jean Mahinge ndahayo hanyuma ndamubwira nti shakura mu Sanda Dadaye hama ndagenda muramutse acha yangu amahoro kibondo that's a nice souvenir ego arambwira ngo amahoro kibondo hanyuma ndabwira urumonko wanje uyu muntu bavuga ngo igikoko ko adateye ubwoba hama n'umunsi yatsinda amatora ku mejwa ndavyibuka yaraje aho hantu sofa navyibagiwe baramuhaye Mercedes noire ndazi ko yabaye president hama nayo mpagaze kwibarabara ndi agira sohoke acara by'umushoferi ngo ahagarare aruguru idirisha ngo bitega kibona kandi asuye urumva ni ibintu y'epoque ibintu bya kimumarke ufise souvenir nziza kandi tubwira abarundi bose ko twaheruka kwibuka incungu ya demokrasi muri uku kwezi nyene turimo kw'icumi le 21 urumva rero ko wewe vous l'avez côtoyé de près namukotoye de près kandi yari umuntu mwiza yego ikindi
nibaza yuko twarabuze cyane kuko n'umuntu yabona kure ngo ico gutangaza rero umuryango wanje n'icungu z'Uburundi tufisanye amateka Yatubwira kiwe ndafise histoire ndandadaye wa gasore ma sœur tuvukana aho yashaka yavyaye abana n'umwana wa Rosa Paula yego urumva twama dufise lien n'abo bantu hanyuma ikindi nuko sinyaginga sana viravuze ngira ngo nuko turafise umwanya nukuri tubwira ubuzima bwawe no musi turi le 1er novembre nibutse ko no musi 1er novembre ariho 1976 ariho president Bagaza yagize coup d'état le président Bagaza ni famille la première dame de l'époque Foster Bagaza c'est ma tante c'est ni mutu papa wanje yego hanyuma ariko ikindi gitangaje nuko mu nyuma nagiye gukorana nawe cyane gose kandi turanakundana kandi yatembagaje monongo urumva ibintu by'Uburundi uri twese ifamiye buriya aragaku gatoyi wabivuze ati turi imiryango nta muryango turi mele tuzova dusanga ahubwo twikoze mu nda uri kuravuga ati niko nda persecute ujya ubwo sabikoze mu nda ikindi naco ntakubwiye nuko muri igihe habikiza cyo muri 72 sogokuru wanje Mageyo yatabaye abantu benshi cyane gose ntiyakunda ko umuntu akora ku kiremwa c'umuntu yego urumva rero bariko hari cy'abahutu muri 72 sogokuru wanje rero yafashe abana benshi bimageyo arabanyegeza b'abahutu aranaje ukanishaho Kongo yego muri abo bana hari umwe yitwa Cyprien Ntajyamira yego so Cyprien Ntajyamira sogokuru wanje aramukunda cyane president Cyprien Ntajyamira washaka yaranamureze baramuriha n'ishuri muri lycée du Saint-Esprit abukurana na ma tante Mukabagaza na papa urumva rero nta kuntu ukunda Uburundi kuko ndu Burundi n'umuryango wanje n'Uburundi yego cyane gose yego urumva rero waciye uja muri Amerika kwanza waruvuze ikintu gihambaye ati niko nagusubije inyuma ati bugi ingwano zaradukoze ko d'une part à une autre d'une époque à une autre ucadusubira muri 93 ego rero uno munsi wavuze amabanga Uburundi bwagushinze bwayagushinze ryari hama yari president wo yaguhaye iyo decret urakoze cyane cyo gihe na Miss Somalia hari le 16 avril 2014 nyakwigendera son excellence Pierre Nkurunziza niwe yampaye iyo ngira ngo yashatse ko no komera mu mabanga narimwo kandi ankingire kuko kenshi muri iyo context hariho abantu bagwanye igihugu cawe nikyo savuga ati oya kana muyoha rero yayimpaye nari muto nari imyaka 34 yego president Nkurunziza urumva niyo yayimpaye umwana mwakire mu ijuru yego urumva kandi ico gihe abarundi bujyanye nta kintu giteka nkubona igihugu cyawe kikugomwa kikagukunda rero nanje niyo mpamvu ndagikunda cyane mugabo vyongeye novuga ko barabona ubukerebutsi ubwenge ufise bakavuga ati uyu muntu is a think tank is a think tank as young as he is with the experience he has gotten he can take Burundi diplomacy further so what have you been doing so what I've been doing first and foremost is to give Burundi a good image yes icyo ni ikintu cya mbere iyo Ngoga agiye kuvuga ahantu uravuga first uba uri knowledgeable in a smart way yes ugaconveyinga messages amu abantu bavuga ati Uburundi bwari barutse ego icyo kuje ni ikintu gihambaye yuko
abantu bamenye ko Uburundi bwibarutse abantu bari bazima uravyumva ikindi gihambaye ni ugushakira opportunities igihugu cyane yes muri ako kazi mba ndiko ndakora nk'ubunye ndivuga nti hari opportunity ya peacekeeping ahantu ese Uburundi ntibwogira ukuntu ego kugira ngo turunge ingabo zacu zige mu peacekeeping canke tukarondera kwa pointing aba diplomate bacu hanze habaye nka opportunity nkandikira nk'umushikiranganje wacu son excellence abeshingiro canke muri ministere y'ubutuzi nayo basha hari ikintu ngaha ego mbona nibwo nitwoshiraho umurundi tento tukapusa kandidature umurundi ikindi naco mon ambition uno munsi muri Africaine ndashaka cyane kandi bivuye ku mutima yuko abana b'abarundi baza bari kubwinshi muri Africaine muri komesa muri aho turi hose hari ubuzi tukaba competitive yes washaka ndafise an ambition nzobya n'abategetsi bacu nuclear academy sinzi ko ari academy cyangwa itegura abana b'abarundi ukuntu baplayinga yes for jobs yes muri diplomacy yes ukuntu bategura CV zabo ukuntu bagira interview so that we have a competitive crop of young people bashobora kugenda bakakompetinga n'abandi kuko ni iki tuvuze twe nk'abana baro nta nakimwe tuvuze rero icyo rero ndagishaka cyane gose ni ikintu name ndimvira sinzi ngira ngo nzokivugana na Miss wacu wa relations extérieures et puis nos diplomates nabo nyene tukabarunga ku bwinshi bakaja hanze bakabisa abandi tukabisanya ego tutaravye vy'amoko vy'ibiki byose bose bakaronka same opportunities so long as you Murundi tukagupupisa ufise competence ubishoboye kandi ikintu abantu benshi batazi nuko plus turarunka abarundi hanze the more they invest mu gihugu cyacu ico bita remittances from the diaspora. Yes. I was once a diaspora. What was a diaspora? Do you know? I would remember ikintu chenibuka. For a country with our small economy, there are 4 ways you could have foreign currency, ama devise. Ichambere ni budget support. Yes. Izonye kenshi the European Union atanga budget support. Right well. Rero ico birazana foreign currency, ama devise. Ikigira kabiri ni foreign direct investment, les investissements. Donc il faut que igihugu cyacu crée un environnement ituma les hommes d'affaires bazi. Abarundi turi very good gutuma abantu, gutumira abantu. Mugabo turi very poor kubagumiza. L'environnement des affaires, faut créer un environnement des affaires iri nziza. Ya gatatu ni l'exportation. To export. Abantu baje ngaha muri inama bose bavuze ikintu kimwe bavuye ngaha. Bavuze ifungwa z'i Burundi. Ukuntu bajya neza ngaha mu Burundi, ukuntu akayaga keza, mais surtout turafise un pays vert. Turafise jeni mandarine y'u Burundi. Igitoki cy'i Burundi. Jeni umunyembo ubuswage. Ubuswage. Urumva avuga ati mana yanje ukuri. Hanyuma rero umva we have to capitalize on that. Nkajewe Addis Abeba ndi kumwe na ambassadeur ubiri Nyamitwe. Turaganira ukuntu turazana ifungurwa z'i Burundi muri Ethiopia. Hama abarundi bari bakazaza kuzigura ko ziraryoshe cyane. Yego. Ya uraba nostalgique. Nkuko wavuze isombe n'umuzuzu. Your childhood emwe ndakugiye. So rero turafise ibintu two exporta ale imfungwa zacu. Ikindi cyane shaka ni yuko diaspora yacu yozira investation gose mu gihugu cyacu. Diaspora umva navuze direct budget support, foreign direct investment, ndavuga exportation. Yes. Hamikiri kira kandi diaspora.
diaspora il faut turonka mécanisme y'ukuntu diaspora yacu yoshobora gucisha amafaranga muri mabanki yacu bakayizigira confiance kugira ngo dushoboye gukapitala kugira ama remittances aduha amafaranga so rero nivyo kenshi mariko ndimvira ukuntu nofasha Burundi ukuntu twofasha igihugu cacu yego yes ideas nyene ziba ziflowing kubera nakubwiye you are a think tank yeah thank you yes so tugomba tuvuge abantu muhura muri iyo line y'akazi kawe k'ubudiplomate abantu ukunda guhura nabo ni bande nkunda guhura n'abadiplomate nk'abandi nkanje bava mu bihugu byinshi byo muri Afrika abandi duhura n'abanyamahanga bakora na Afrika donc les Européens les Américains les Asiatiques les pays du Moyen-Orient les ONG on est en charge du partenariat donc c'est d'abord partenariat bilatéral mais on a un multilatéral aussi so urumva ndafise nk'ubunye ndafise nama sur le suivi ya FOCAC ni forum sur la Chine voilà ce qu'on dit bagiyeyo isemaine iza ndafise nama avec les Allemands parce que la coopération allemande c'est très important urumva yego je tuba twakora navyo yego mugabo rero iyo utari mu kazi how do you unwind because you have to go and see family and have your own time with family my own time mukoriki so what are your hobbies Ambassador Fred abantu benshi ntibabizi ariko burya nahora nkina ice cream yego hanyuma kandi ndakunda rugby tell us about that rugby, sport that special sport rugby is a sport narayikunze kuko ni sport d'équipe hanyuma kandi nayitanguye ndi mu Faransa abafaransa bari très fort muri rugby yego harabereye na mondial kandi ndakunda na rugby Afrique du Sud na nyene okay yes the Springboks exactly ariko rero abantu benshi ntibabizi mugabo mu Burundi hariho fédération ya rugby iraga hari fédération rugby kandi je suis membre de la fédération de rugby du Burundi twatageza kwiteza imbere hajya sport ni ikintu ciza kuko kirahuza abantu kandi kirimo amafaranga rero urumva mwari muzi ko dufise mu ntara zose equipe za rugby mu ntara zose z'Uburundi turafise equipe za rugby president wacu wa fédération yitwa Havyarimana turafise n'abakobwa bakina rugby yes there is a rugby women rugby so rero ni sport nkunda so my free time ntari muri yo sport ndakunda kuja muri gym to take walks yes with your daughter with my daughter go to the mall you told us even the atrocious incident happened while you went at the mall my daughter she's the apple of my eye so abakobwa n'abana beza bakunda papa wabo she's a daddy girl so tuba turi kumwe ikindi nkunda gushaka gukora nuko namariko ndiyumvira ukuntu nofasha igihugu canje ntaye kuko ndakora akazi kanje maniyumvira mbe bashaho nk'ubu nabonye ingorane ahanye ni iki nokora kugira mfashe how to put Burundi on the map yes kuri ico kubera umubumbe w'isi ni munini natwe agahugu kacu bavuga ngo ni gato cyane uvuga ni gato atari gito kandi ni gato n'abarundi ntituri bato twaraciye mu ngwane hama tukiyanka twikunde tukisuzestima ariko oya jewe nukuri ntababeshe ndakunda cyane gose igihugu canje hanyuma kandi burya bavuga ngo nzogukunda gushika gupfa ego kandi nzokoma ndagiteza imbere mugo cyane je suis un panafricaniste yes that's more important very important yes Uburundi duteza ku budarapa yego kugira ngo nyene nkuko ubivuze ni na gahugu gafise bote idasanzwe Imana yateretse hajya nyene hagati mugabo gafise byinshi jeni muri my line of work of coaching the youth ndababwira nti kujya mu bindi bihugu vya Afrika
haza havikina abantu bose amaso yose agaca araba kijya gihugu natwe abajene ni bidemarke iyo baja hose ni bidemarke kugira ngo hagire umurundi muri sport wabivuze sport cyane iramenyekanisha ibihugu muri ntuze zose domaine zose z'ubuzima burya abajene nibo duhanze amaso twe twarahavuye so urumva ko tubihuje cyane working closely to coach the youth cyane cyane nashaka kugira suggestion okay nushatse ko turonka an award every year an award duha umurundi who has done exceptional things yes urazi n'abari mu diaspora yacu turafise abana b'abarundi biteje imbere cyane yego nk'ubu ndiko ndiyumvira hariho ba Yatew'ITEKA ari parliamentarian muri Canada hariho abari muri ubundi mukobwa nabonye ari mu bya biomedical something umva ari umukobwa mu basketteuse mwiza cyane gose akina basket muri Canada nawe nyene she's one of the champions actually umva turafise abarundi but we don't recognize our people who are doing great things out there. Yes. Out there and in Burundi. Nicho gituma pride. Pride in feeling proudly Burundian. Exactly. Ni kintu gihambaye cyane. Kuko twaragiye mu bihe aho kubera uburundi ubuvuze wumva ingwano ubuvuze wumva ingwano so pride turayishira ku ruhande mugabo ubu tuteye we are in a revival exactly to me revival kandi renaissance ikindi kintu ntazopfa naremeye no one will make you feel small without your permission. Yes, true. Nta muntu numwe azoza kumbwira agukanje nabi ndavyemera. Never. Yes. Kandi nta paradizo ihari kuri isi. Imana yaduhaye iki gihugu tugomba kucubaka tugomba guhanira ubumwe ubumwe bw'abarundi très important. Yes. Tugomba kuzana good governance mu gihugu cyacu. Rero izo nizo ntumbero twihaye n'umwana wanje ahubwo ikindi kintu nagira mvuge sinakubwiye ndakunda karanga kiwacu. Oh yeah. Akaranga kiwacu nakubwiye ko ndi umupara w'amagara. Oh, you are parent wabo. Okay. W'amagara ndakunda culture. Wa mugani wawe ndi mu bintu byinshi. Ego. Yes, yes. A jack of all trades. Jack of all trades. Jack of all trades. None si youth mentoring. Niyo nyene. Kuko amagaba agizwe na jeunesse. Ikindi nagira aba jeunesse bashaka kabisa gushira karanga kacu. Ego, akaranga kacu imbere. Ikindi nagira ndababwire ndafatiye nakaryo. Nizere ko muyandikije gutora. Ego. Twarabikoze ambassadeur. Twarabikoze aho kumenga deadline yarenze ni 31 Octobre. Okay. Nanje nariyandikishije. Ego. Nariyandikishije gutora muri commune Mukaza. Nyuma rero urumva nariyandikishije gutora muri commune Mukaza hanyuma numva shaka no kuzo kwiteza amakorinere. Oh, wow. Wow. That's a good initiative. Ndashaka mwese ko mwitoza kuko the change we want is here. Yes. It begins with us, not twebwe. Hanyuma it begins with us kandi ntugomba kuba urashaka kuba umushinga mateka ushaka, urashaka kuba muri conseil communal, urashaka kuba muri conseil communal, urashaka kuba muri bita gute conseil communal cyangwa ukaja muri Sena urabona ibyo senate mugabo if you are not happy with ukuntu bimeze the best way to change things is be involved and to vote. Yes. Barack Obama used to say don't boo, vote exactly. Yes. So rero nizeye ko le 5 juin muzosidukana niyo mukaja gutora. Ego. Who was always your mentor growing up in this field of diplomacy and political career, because I can say you're a politician? Yeah. Yes. So, first of all, I've always wanted to emulate my grandfather, yes, Frédéric GATERETSE. Frédéric GATERETSE Mutware, ahimageyo, kandi baramukunda cyane.
nakubwiye ko he saved lives. Yes. So I always felt yuko he deserved to have grandchildren who at least bakunda Uburundi, who follow in his footsteps. Yes, true. Hanyuma, I didn't have one mentor, I had several mentors. Yes. I'm going to mention 3. Yes, please. One, umugabo witwa Yatew'ITEKA. Yatew'ITEKA, c'était le conseiller politique et diplomatique du président Pierre Bouyoya. OK. Et c'était un ami de la famille. Et c'est naramukunda cyane kuko yari umugabo qui était très calme. Un homme qui lisait beaucoup. Quand on discutait souvent de la politique, il m'encourageait souvent à écrire des articles. Oui. Un grand monsieur. Et qui yava imuberure yakora muri présidence y'Ubujumbura agataha ku muberure ari mageyo. Oh, OK. Et c'était un homme qui avait beaucoup de classe, il avait une diplomatie, il avait été ambassadeur en France. Yakunda kuja les dimanches à Marie Club du Lac Tanganyika. J'étais ami avec son fils à Kantwara. Yatew'ITEKA rero, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris, inspiré. Oui. Undi qui m'a beaucoup appris, c'est navuze Nicolas Bwakira, ambassadeur Nicolas Bwakira. Lui, il avait évolué muri ACR, fait beaucoup d'années, a travaillé sur il a travaillé Mukuru ACR, muri Angola, Sud-Soudan. Il a dirigé la mission. C'était vraiment un homme de paix, un médiateur. Il m'a appris énormément. Il a été mon patron aussi. Et puis, ce n'est pas que les Burundais qui bangent les mentoring. Ici, je peux parler de Mohamed Saleh Anadif. Yes. Mohamed Saleh Anadif, qui fut le ministre des Affaires étrangères du Tchad et un grand ami à moi. OK. Et on est toujours en contact. Il a été ministre à plusieurs reprises au Tchad, il a fait la Libye. C'est un homme qui sait beaucoup de choses. Ikintu namwigiyeko cya mbere ni ukuntu akoresha inama. Yaricara kuri table agahamagara abakozi bose, bose akavuga icyo yiyumviriye, agaca avuga ngo kimwe sinabumvishe ngo voici la décision. OK. Kandi décision qui prenait en compte abantu bose. Voilà, et donc naronse abamentor banyigisha ibintu bitari bike. OK. Wavuze ati rero uravye Uburundi aho bwavuye agahise kari kabi mugabo twagasezereye ubu two turagerageza kubaka twiyubaka natwe. Ni hehe ubona Uburundi bwejo cyane cyane dans le contexte yo ko ubu tuboneka mu makungu turi muri ayo mantuze wavuze ayo ma regional economic communities kandi urumva turafite mwege muduserukira muri kuri on the continental level. What do you see for Burundi? Imbere ni heza kandi imbere neza cyane naho tuba twaca mu ngorane ingorane ntizamaho tuzozivamo mugabo reka ndakubwire tugomba gukura amaboko mu mpuzu kuko kugira ngo badusonere mu makungu tugomba twe kwisonera kandi tukakundana tukagira urunani nk'abarundi dukundane tuve mu bintu by'inzigo tuve muri kahise turabe imbere tuve mu bintu bya vengeance kuko hariho ako kantu ko kwihora kamaho ntazi akareka agakoko naga toxic trait toxic ego kandi tukirwa muri past. Listen, the past you can't do anything about it. Yarabaye ni past. Yes. But you surely can do something about the future. So dukundane twubahane umenye yuko ni nk'urugo rw'umuntu. Igihugu ni nk'urugo rw'umuntu. Iyo urugo rwawe rurimo amatati hagati y'umugabo n'umugore hanze ntibagusonera. Natwe Burundi hari abatati hagati y'abarundi nta muntu azodusonera. Nico gituma tugomba uko bigenze kose kwama tuganira tugira dialogue kuko umukuru w'ibigwa bivuga turabukunduke muri bibazo byacu nta murundi arutuwundi twese turangana kandi naho tuzoshirana naho kuba kangana ugwara kano ka Burundi tuvuga ngo ni birometero kare bingahe tuzobibana mwe so ngaha anye ni wacu yego kuko mpora mbona umenga kera harabaye ama exile
twarisanze muri ayo ma exile mugabo muri exile ntiharyoshe amaherezo ni munzu ejo haraize imisi nje muri iyi nama nashyize kwa kabiri nje muri iyi nama nashyize kuri rubuga c'indege icyambere na mbere hari abantu baje kudutegera sinzi iyo sentiment nyene kubwira sentiment numvise umenga ndakunzwe barambuye ati Ambassadeur Ngoga kari iwanyu mu Musanze hanyuma numva ku mutima ndavuga nti ndi wacu akamoto akarere abantu bakoramutse ati kari iwanyu yego nyine sinzi kuno kubwira umutima wanje abakongomana bita ngo sentiment moko akalingana ruba kandi rero nkaja kuraba abavyeyi nyine muhiranye baracariho abavyeyi banje okay ko ari isazira nyene mbo bamerewe neza baracariho ni byiza cyane urumva rero i Burundi kenshi ndaza ni Burundi n'umwana wanje ndamuzana kenshi ngaha kandi aravuga nivyo nagomba kukubaza kuko ego ntitwashatse cyane kuja muri personal life but your daughter how does she feel proudly Burundian and aspire to cyane gose mugabo urumva ko her mom is partly Rwandan. Also she has got novuga roots from both ariko rero she wears two bracelets bracelets muri Burundi iko flag y'u Burundi akaronka n'indi flag yo mu Rwanda mugabo she understands number one yuko first and foremost kusundi kazi ahubwo muri avuga n'ikirundi by the way ni byiza cyane avuga n'ikirundi kandi ikindi kintu amaze imisi yiga kubyina ikirundi kurya nawe wavuze ubikunda ubakarena ntuzi akaranga n'ikintu gihambaye amaze imisi yiga kubyina ikirundi hanyuma ndamuzana cyane gose ngaha agira n'ikigongwe impuhwe ejo bundi yarambajije ati papa ati hariho oferina iri ngaha kuri Saint Michel menga arambara ati ashaka gufata umwanya akazara araraba ko atoza arafasha umva ndukumwempika mu by'igihugu kugira ngo akure azi iby'igihugu ciwe azi novuga amateka y'igihugu ciwe akahise na ajouer part muri kazoza keza tout le monde we have to be involved kandi urumva keza umwana wanje yavukiye muri Amerika mugabo afise passport y'u Burundi afise y'abanyamerika urumva she's an international bakora international mugabo kuri jewe identité rundi ni ikintu gihambaye cyane gose kandi agomba kumenya gukora mu rundi kazi yego okay duheraheza rero twagomba watubwiye kazoza ubona ku Burundi ko ari keza watubwiye none wewe ubu turumva amabanga ujejwe kandi atari matoyi cyane some ushaka gushikako mugabo kandi urumva urasubiye hasi ugira uje kwitoza mu bantu Coline novuga ko usubiye hasi canke uhereye ku bahita ku nkiko canke abo ngiye aho biri no mu kuko ntituzi ntuzeye bizogutwaramwo nta ubizi Imana niyo yugurura inzira iduhaye ubuzima mu byukuri jewe nshaka gusa gufasha igihugu canje yego whichever post bizoba biri urabikoreramwo ivyo byose je no gufasha Burundi gusa nshaka gufasha igihugu canje igihugu cacu kirafise potentiel nyinshi ndabibona hanyuma kandi subigiraho tuzobigirako yego a message rero muri rusangi uduhaye twese jewe nagenda babwira ikintu kimwe igihe twavugana muri DM abantu bazi bakoresha X barabizi shout out to all Burundian abatwip ego naravuze ni approche nza kugira unyemereye ko nza kukubona ngaha kubera nyene niko kanya wari umpaye naravuze nti sinshaka ko tuganira as a formal interview ngomba kumenya the man behind
the name of the ambassador kuko hariho iyo twitinze hari abagukotinga bakavuga ati wow you are a man of integrity we can sense it naho umuntu aba ari kuri clavier ukuntu aforumira amajambo niki uramwumva uriwe je rero nukuri naryohewe nanje ko ngiye ndakumenye nibaza yuko n'abatwip iki kiganiro bazokiraba gose bakakumenya uriwe na other future ntuze interviews uzoha abandi bantu bagukeneye ego umva je sinashaka kuganiriza formally nagomba like nanje nubwo gambere ndakubonye nagomba ivyo ntakubarije on record ni the same way nico nico kiganiro twari kugira rero ico iyi muyumve ko atari interview iri tense we are relaxed exactly ivyo ntamubajije nukuri muze mushire muri commentaire y'iki kiganiro nibaza ko nawazi bari muri commentaire abisoma agerageze kuzarabishura ni kuko nta uvugira kuyamara kandi nitwobiheza mu isaha imwe nitwobiheza mu isaha imwe kandi ndagushimire ko wabonye ko ndabishoboye urambwira ati nariko ndakurefera ku yundi podcaster urambwira ati Darira jewe nabonye ko watanguje shene ego so prophesy on my channel exactly prophesy no you do well kandi nagenda kubwire yuko ibi ni byiza cyane kuko uratanga ikintu tutadufise ngaha mu Burundi ndabibona mu bindi bihugu mugabo mushaka kandi tuze turafata akaryo ko kuvugisha the new generation yes ko kenshi turakuraba president banonganya president Domitiano oh they did their part yes ubu nyereka turabe abandi bashasha bari muri ibi bintu twakora barahari kandi si bake and then we try murakoze rero turabashimiye abashoboye gufata akanya bakaraba kino kiganiro muze mugipartage mu ma communities nitwashatse kugikora mu rundi rurimi nari namubajije mugabo twese twavuze ati ikirundi kuko mwumvise ko tuvuga izindi ndimi muramaze kubona mvuga icongereza kubera nanje nakuri hanze muri Afrika y'Epfo igifaransa ndagerageza ambassadeur ndagerageza ego mugabo twagikoze mu kirundi kugira ngo abarundi bose aho bari abize n'abatize ivyo birimi mva mahanga bacumvirize babone umukozi ariwe musuku you are a servant leader thank you so much servant and value driven leader amen to that murakoze rero turabasezeye bye bye